ugata umwana neza ukagenda ngo urataye umwana nuwo gukubita inkoni wabagize ko ataburofa we musenge we je nagiye muri studio nibaza ko umwana umufise kumbe rero uri kijuju urasanze uri kirofa umwana wacu musigira nzi andi ni papa wiwe uyu aya namaraso yanje sino yange umwana azofasha igihugu sewe n'umuririmbyi nawe azogira impano azoteza imbere igihugu ariko gusikia amasiko yako byo bisigura iki rero ico no basaba mu mbabarire kuba narakosheje ariko usubire n'amakosa nanje nishavu ry'umuvyeyi ryarantwaye kandi n'abavyeyi bandi barashobora kunahura kubera yari shavu kubera na mwana oguma urera papa watacu ariko aragufasha kandi umubona aho ngabandi bakobwa ico rero nico cyaguma rero kimbabaza arenda kudwira tu umwana jewe akabashokana bakanya je ngabura n'ikintu nakene ari umukobwa bari wamaze imisi bavumanye nawe sindamuzi ni wamuzi nuyo nyene ngira sivyo je vyarambabaje sina kazi najipangia nipambane mtoto nipambane relation yangu nipambane hela nyumba ni kitu cha kinauma niliona ndo maana siwezi afadhali nione kama ndamshturisha kumtupia mtoto nione kama kuna kitu cha tanisaidia nibavuga ati ngo ari tungu nigeze afasha umwana reka ndamufashe babona nini sasa nini aruranga dim naja mu maboko yiwe azokora ibikorwa yagenewe kandi uko angana ni 50,000 samahera make akuriye ayo mezi 3 y'inzu uzoburabayeho kidogo urumva we wari tubambisi jewe umwana wanje ico zokerera cyose je nzogikora kubganje no fuma ngusha telefone ari ku mwana wanje abeho ubu rero uraje ntuwo gukubita n'inkoni acha burofa myanza kubita inkoni hebi Maria unubu Maria ziracabaho mariage ni zabatu benye ba diaspora wota mariage ya nini STV every story matters Bria urabona umwana yatekanye uje mu biki rero mukobwa ndifasha kwanza umwana basinda munsi oya mwana ari bien iko cool Bria wangu man Adija uje gukora iki nisamehe nakuja kumba msamaha nisamehe wakoze iki umwana nubona ko akazi rawe nyene atesa vraiment abafana rawe umwana peti yangu ngo mbujyame hari iki ego na Bria ucurira ubonye nyoko ucurira egana nitakanze uramutwara cyangwa uje kumutora ubipe cyo musi bigenda gute ndamutwara basi raba hariya rero ejo mujere twari kumwe manuro nkibaza ko zagushikiriye umwana uramutwara je ikibazo sije umwana ntazosubire kwa wari tuvyumvikana none wari duninya na umwana ushaka mufashe umwana ari umugabo je nashaka kusamufashe amufashe wa mutaye yari shavu nuko yari shavu yizire mwana njo kuya hapana bungu mama kuya Bria ingore allo yeah vip abona umwana ingena ari fresh ari top wari uzi ko aca yonda bongo unacha mutoto gute usiga umwana nko gukubita n'inkoni je no gukubita n'inkoni nuko je singifyina muri misi nta kuntu wabona nk'umuntu umumama wewe ufise ubwenge ugasiga neza na neza umwana ukagiye reka kwanza ibintu by'ishavu kubera nanje shavu ryarantwaye ubona koze kama nawe rero gabanya kwanza shavu tumvikana umuvyeyi aramfashije nisinga nanje yari shavu n'ukuri kandi nzi se yuko yo kwigarura batakaza kumutora burya bwenge bwagutumye ukora bijya bintu bwari buri ko buva he mu mutwi wawe canke mu bindi bintu ega nanje shavu ryategereje kumfata kubera umugabo atakintu ariko aragufasha shanzi je basi mfashe ikintu kimwe unyemere kwanza umwana ko atazosubira kwa wari
hata kujua kayo kutu tena mutoto jewe uyu mwana muri dukiya nifitiye urumva muri dukiya mfise basi yo baho umwana pana kuzura fata uyu no muntu ngaha kwisi uyu mwana hari abantu batomureka uyu abana nk'abani bapfereka antuka nshimire n'abantu bagize ico bamfashije kuko hari abantu bamfashije impanuro shimire na mama wanje ari mu bantu batumye ibintu bigenda neza sasa Adija tubisubiriyemo je nahani uhondi ko abafana n'umwanya baragushavuriye cyane kandi barafise rezo ukuri barabonye umama asiga umwana biravana kwa nukuri nje nakintu nabuzima nifitiye ngira mwaraje mwarabibonye nabuzima nifitiye ucumbwira ngende kurera umwana atakintu umugabo barafasha kintu na kimwe none kutamu we ushaka mariage urubu mariage ziracabaho mariage ni zabatu benye ba diaspora wota mariage ya nini mariage afu kwa tu arasio na ikara nyumbani cyo byarambabaje kwiri byarambabaje kandi sana ure uraje ntuwo gukubita n'inkoni acha burofa myanza kubita inkoni hebi ugatumwana neza ukagenda ngo urataye umwana nuwo gukubita inkoni wabagize wo kwata burofa we musenge we na telefone warido fish neza nawe rira nkuko uyu mwana uyu yajenga gute kwa aje gutora umwana none wewe je nasize umwana amugu umwana amucumusijya kwande kubera iki mwana umukuveje ari genda mufisi zana umwana zana muhe bamuterune ushaka bagufasha none we je umfise zana umwana wanje ni gwawe reka kwanza muhotse gatocha mugu none andi je umwana je kwanza je ndatanga je navuze ati tora umwana umuhereze wewe waragiye je nagiye urazi kwa mfise mape nagiye muri studio vuga ati je ngiye muri studio burya nagiye mva ngo umwana yare mu gahinga kumbe umugore umeze gute wewe mutoto nje shaka no kuganira nawe umeze gute urazi umwana urazi umwana icyazoba wewe uyu ni umwana w'igihugu ndamufise umviriza je uyu mwana sino mutaje wasaje umwana ateno mutaje kuba utamutaye none kuelki wacu murungika umviriza je naramurungitse nari ko andi aca mugwa wewe hama wewe umurere umugumane ko umwana arashaka amabere yo muvyeyi je naragiye muri studio nibaza ko umwana umufise kumbe rero uri kijuju urasanze uri kirofa umwana wacu umusigiranze andi ni papa wewe uyu no aya namaraso yanje sino yanje buriya ndakubwire andi umviriza ingene ibintu bihari umwana imana ishimye je uyu naragiye kumuraba mwijoro nase kumumuha mwijoro nubwo ari nyina gisi batu bahisha bana mendo niko na mutoto umwana tena wasikia ko mutuko ko asira kuzikintu gihari kandi sahe ko mumuha abantu batabibona kuko ibyambe barabibonye niyo mama nabubwira ati reka mwose yaramwonkeje ushikararyama caraza ubuze kumutora ku murango ni kuvuga yuko ngiye ndabivuze uyu mwana ni wa waride ko siwo kuregwa na waride agufasha akagufasha mutoto ni wako banza kumenya ati umwana ni gwanje ni jewe nzi umwana wameze jewe yana maraso yanje sino yatabro je nawo soka ukagenda uko adija twumvika je mwana no murira gakura warabonye imanura abantu mu commentaire ego ari n'abavuga nabe ariko nibo birumvikana na gashaka iyo ni jewe uyu ni gihugu twumvikana umwana yazofasha igihugu sewe n'umuririmbyi nawe azogira impano azoteza imbere igihugu umwana kusikata mu masiko yangu kusikia masiko yako byo bisigura ikirere ego turemeranya yuko umwana atazosubira wiwe ni wowe ugiye agufasha kandi si tegeko agufasha shaka wazoyiko atabikoze nawe urumva azobiba sheri bebe ntazosubira kwa wari anipatisha mtoto wangu faninde naye sabe ikigongo kwanza bakunzi ba Steve mbere ya byose dawe wakunze amafuti nasaba imbabazi no ibintu nk'ivyo bigira gusaba ikigongo kuri Steve ari ibintu bidakorerwayo ko gusaba ikigongo ico no wasaba mu mbabarire kuba narakosheje ariko subire n'amakosa nanje nishavu ry'umuvyeyi ryarantwaye kandi n'abavyeyi bandi barashobora kunahura kubera yari shavu kubera na mwana oguma urera papa watacha ariko aragufasha kandi umubona aho ngabandi bakobwa ico rero nico cyaguma rero kimbabaza arenda kubwira tu umwana jewe akabashokana bakanya nje ngabura n'ikintu nakimwe ukeneye iki none ukeneye iki cyonyere nico reka ndagutora umwana kwanza banza utora umwana anzi bijya bintu kugira nje ndabikore sivyo waridu ibintu aguma agira vyo gusohokana abakobwa bajya amahera
ari umukobwa bari wamaze iminsi bavumanye nawe sindamuzi ni wamuzi nuyo nyene ngira sivyo je vyarambabaje meranya amezi 3 y'inzu umunsi n'isaha barashobora nyene kunsohora bakanyirukana jewe iraso kugira ndaironke n'ingorane ntacu ukora sina kazi najipangia nipambane mtoto nipambane rasio yangu nipambane hela nyumba ni kitu cha kinauma niliona ndo maana siwezi afadhali nione kama ndamshturisha kumtupia mtoto nione kama kuna kitu cha kanisaidia mimi mtoto wangu singemtupa walidu nimebeba miezi 9 tumboni machungu nikamza hangenishinda andi mviriza ndibaza kuvejo ni wari ufise umwana basi yego none jewe nkabari dubambise umwami w'abana Jesse ni umwana wanje navyaye aya n'amaraso yanje ntaho vyogenda naho nokena gute uyu mwana sinomuta nofuma ndamuheka ku bugongo nkamujana muri sho ndamufise ku mugongo andi kirenda gushimire gute kuko ku bintu wakoze vraiment merci wahagaze nk'umugabo kandi wakwiye agashimwe parce que uyu mwana w'igihugu uyu ni umwana wanje je nakangutse nzi ko umwana ariko kwa mama wiwe kumbe umwana ari wawe no mpamvu je naje ngavuga ati nje ngano nze gutora umwana wanje ndamutahana ubu ko mutoye nta kibazo ariko andi jewe ngira basi igisaba basi gusa wakoze ikintu cyiza wahagaze nk'umugabo so no gusaba gusa nshire ngo ni ndende nibaza yuko sinabikoze kugira ndihwe ariko Imana ifise uburyo bwinshi bwo kuri hamwe kandi n'umwana wiwawe wiwanje wundi muntu nimba abafana banje barababaye kuri uyu mwana nanje nuko nari nababaye kandi nawe ni nkuko babara kandi ni nkuko nta kintu twakoze kugira ngo turihwe nibaza ko tutoja ducirirane ngo nkorera iki ibintu bisanzwe nabikoze nkuko no bikorera undi muntu wese cyangwa nkuko naje bo binkorera kuko nanje ndomu kandi nanje ndafashwa icyo nakubwira gusa jewe urakoze guhagarara nk'umuvyeyi kubera twese turabavyeyi urazi ko twese niyo nzira ariko gusa icyo nakubwira gusa abajene kuko barakurikirana niba byari umwana muzumutse kuko aya n'amaraso yanje je sino yata je umwana ndamute wayo gusa ndiko nari mfise ibintu byinshi byo mu studio naringe muri studio bugatekana mushire kwa mama wiwe kugira mwose mbe ndakora ivyo wanje cyasanga umwana yaraye mu gahinga niyo mpamvu je nazindutse nganda kugira ati mu mwana wanje rero igihari urabona ko wavuze umuvyeyi yaguma yidoga ngo ibiki n'ibiki ngo umwana ngo ntacafisa mugaburira iyo fentage yuko tuyihe jewe mbwira ico nkora ngaho nyene hariko umwana abeho neza ubavuze ko ufise ideni ginzi ndabizi mezi 3 afisa ideni ryameza ntibavuze kuri iyi nzu 25,000 umva amezi 3 ni 75 amezi 3 Gabriel mu mezi 3 yavuze ko ari 75,000 mu mezi 3 ni 70,000 75 bashagwarura abakunzi ba Steve babone nibavuga ati ngo ari itungo nigeze afasha umwana reka ndamufashe babone nini sasa nini arura nga dim kabiri basi ako basi gatatu sasa sunisikie nisikie kane gatanu gatandatu inzu umviriza aya na amezi 3 y'inzu habura ngo 5,000 ngaho ndaza kugwa 5,000 ngaho ndaza kungabira 5,000 urabona aya na amezi 3 y'inzu ijya bigirisha aya nayo asigaye ndakweli jewe umwana wanje ndamukunda je sino kumenya ko umwana wanje ateseka n'inzara sawa 1 2 3 4 5 6 7 aya iyi ni ratio n'umwana tuzomugira shopping nzoza ndagutora andi nzoguhitana tuje tugire shopping y'umwana yavuze ko je sinamufasha je ndimusani umwami w'abana je sino tumwana wanje fisi indirimbo yanje shasha ibi bintu nzobishiramo ingeso izo ni ingeso abamama gutabavyeyi abana bakatabana abamama bagatabana iyo ni ingeso ngiye kubishyira mu ndirimbo yanje shasha kandi byama inspiration yo kwandika indirimbo yitwa ingeso tora mahera anti tora ndibaza ibintu bigiye kugenda neza abakunzi ba STV baboye ko nahawe kandi baranyizeye
ntaja mu maboko yiwe azokora ibikorwa yagenewe kandi uko angana ni 150,000 samahera make akuriye ayo mezi 3 y'inzu uzoburabayeho kidogo urumva jewe nkandi ndakwemereye kukurihira yandi mezi 2 y'inzu hanyuma ibintu biheze bigende fresh ndibazera yuko je ndababaye sinokubesha nta mudi nimwe cyane gose bakunzi bahise je no gukaraba sindakaraba no mu maso ni kuvuga yuko nari napanze sinakora no musi nari gukora ikiganiro bikunde ndamufise ariko ni kubera yuko byabaye ngombwa je naragiye iwiwejo iwabo hari abafana banje benshi bampaye impanuro nyinshi zigiye zitandukanye nibibaze ko ntabumviye ko umwana nkimufise naramutwara uyu ejo kugira yonse umwana naragenda mwinginga ati yonse umwana hamume ndamutana kuko namutoye imbere ya kamera ifoke ndamusubiza imbere ya kamera umwana aramutwaye kandi tuzobandanya tumukurikirana tumenye uburyo bumeze ariko kandi nk'abakunzi ba Steve uko biri kose twese turabantu je ndakunze kuvuga ijambo ntiturabe nta mweranda ku isahari umuntu wese arakosa umuntu wese aracumura kuko udacumura turazi ko ari Imana yonyene rero wenda ibibazo biratuma umuntu akora ivyo atari gukora nivyo Chris yarampakije murabizi ariko yaragarutse aratwereka yuko siko yarameze cyangwa siko yabitegura je kubganje vraiment rimwe na rimwe ndatahura yuko ibibazo biriho kugira ngo bitwigishe nibibazo biriho kugira ngo bidufashe uno munsi hari benshi tuhigiye byinshi je nk'ubu ndize yuko bakinzanye agomba kuryama kwe mubembereza narize yuko nuwoza kumbeshera byonyene akambeshera ati andi mfise inda yawe nugataka noba narakoze nawe numva umenye umwana no mwemera kuko abafana banje ni bamwe mu bantu nubaha cyane bararize nukuri ndabakunda nta kintu mfise mwe ndabariha ariko ububabare mwagize kubera ko je nari mfise umwana kubera yuko nariko ndahangayika umunsi umwe wonyene muhatswe gusara abafana bacu muradukunda muriho kugira ngo ivyo mwakoze amakomantere yanyu yaramushikiriye naramuhaye nta telefone afise naramuhaye telefone soma aba naba mama abantu bakuze abantu aba mama do 40 shimire no muvyeyi navuze izina yamfashije cyane ariko ubwambere mama wanje niwe yagize icyo amfasha nubwo atashatse kuja imbere ya kamera arafise byinshi yafashije kuri umwana ngigwe kumvuga ati na mama wanje yemeye gutanga ayandi mezi 2 y'inzu Jenzo kurira mezi 2 mama wanje azokurira mezi 2 uyakuriha ideni rya mezi 5 kuva uzocuba kwanza mezi 4 utari inzu je umwana nzomuba hafi tuzomukurikirana kandi umwana niyashaka ntamufashe uyu mwana ntazo azutezwe kubaho byanke bikunde azotwe gukura ategerezwa mu gihugu vraiment jewe ntankeka yuko muri abantu bagaciro kuri jewe kuri twebwe kuri STV mutuba hafi muri byinshi bigiye bitandukanye rimwe na rimwe natuzi turatahura ariko iyo ukosheje ntibiba bibi ariko biba bibi iyo ukosheje ntutabare ko wakosheje we kuba watahuye ko wakosheje is fine ariko bibaye inshuri igira kabiri ngiye ndabivuginga nzogukubita cyo nitwara mu gasho jewe nyene ndagukubite neza inkoni hamwe wewe ugenda utambara unatambara mu gutembera kwavura ndagukubita inkoni fresh urumva nzofata nk'inkoni nkinda uryamirinda ndaguhigiti fresh nk'inkoni nk'amajana 3 inkoni truwasa ubunyere nkavuga ati urumva inkoni nka truwasa hamace mfata umwana ubu turafise code yose umwana turayizi ukode y'umwana turafise ukigoto tutamujirere turafise abantu turavuga izina hari abantu badusavye umwana wewe gotwa gusa irindi rimwe umwana ugumuke nagata uzotumugenda mwibaba rusege hako uzomutakana umwana uzazi jewe nukuri mfise umwana ntacyo mfise ariko ntibizoba twebwe uwo mwana tuzomufasha jewe cyo nivuga gusa azobaho neza jewe cyo nivuga gusa kurumva ndi cyambere kwanza jewe reka mbaze shimire cyaba umva ibintu bibaye byose ndabishime kuko jewe umwana ejo narabuzitira kubera umwana wanje nabuzitira kubera umwana wanje numva ko yaraye mu gahinga urazi ko kwari je nari ndamufise mu bisanzwe jewe nka jewe
umwana tuzomukurikirana kandi umwana azokura ntazobura rasyo ntihagera kwa nyubuyi ubu yazoburunwa nawe wewe uzoronka icyo fungura uzoronka amera kuri ingenzi ico dufawe kubera aho uri kurabivuga suko uzobigira nico kimbabaza nakindi umviriza jewe urazi abavyeyi baguma bamusaba umwana bafise amahera babuze umwana je umwana ni kuvuga yuko ndizi yuko nawe n'umuntu umviriza ndakubwira cyatumye kuri ibintu cyo makora jewe nka jewe urabona je ndumuririmbyi je mfise projet yanje yo kuzorera abana bo mu ibarabara niyo mpamvu je umwana wanje je umwana wo mu ibarabara je sinomuta je umwana wo mu ibarabara umwana wanje ndamute je mfise projet nyinshi vuga ati je mara ntiyamezagira je nzofata abana bo mu ibarabara ndabarere ni wari kuca umwanzi ngo arebe oya je namuha yanje amuguhereze wewe rero cyasanga wowe kumbe wanse kumutora gusa bagize amakosa umviriza ndakubwira je bagize amakosa gusa tucyo no vuga ati reka shimire andi ndagushimira urakoze cyane hamwe na televiziyo yawe ASTV reka tushimire mwagize cyo mwaduserukiye yego kandi mwagize effort cyane reka mvuga ati merci je nzo kumenyesha ukuntu ibintu byoba bimeze yego iyi inspiration ibi ngiye kubishira mu ndirimbo nshasha yitwa ingeso abakobwa bakana abana bakata abana kandi abana nuzi yuko ujya mwana hari kazoza kejo yego uyu azufasha igihugu n'umwana w'igihugu abarundi bazomukunda azogira imana nk'abandi ninde yarazi ko Barack Obama merewe yigeze gukorera inda ashaka ati je inda ya Obama je nganda ikorore ariko raba yabaye president muri America ubu ariko arafasha Cristiano Ronaldo mukinyi mama wiwe habuze gata korora inda raba ubu ni cyamamare ubu rero uyu n'umwana w'igihugu nuzi ikintu azoba reka yo tumufashe je ndemeye kumufasha jewe wari dubambisi jewe umwana wanje icyo zokerera cyose je nzogikora kubwanje nofuma ngurisha telefone ari ku mwana wanje abeho andi merci sana je ndagusiba urakoze cyane bro merci sana ni kuvuga yuko uwo mwana sigwawe kandi uyu mwana no w'igihugu ni w'abantu bose ni w'abafana ba STV ni wa STV ni w'iwanje ni gwawe ni wande kandi ndagushimire cyane kuba warumvise ejo mwijoro impanuro zanjye zose navyo nivyarangiye kuko iyo bitaba kurya ejo sinzi aho wari kurara ntahonze ariko ntiwari kurara hafi ndagushimire cyane twara umwana fresh abana umwana ushima abakenewe nyine je kugira ryame azinzire byantwara nk'amasaha 3 si bingu ndamubembereza mama niwe yaza kumfasha mama wanje niwe yaza kumfasha barakoze cyane nabana uko yanse je mama nzova ndanamuvumbura ibaye ngoma abivuga ingene yabibambye ati mwana wanje urafise umutima mwambe mama ko namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambariki nawe Mungu akubariki kuona ulipata tena akili yo kwiyumvira kandi kumva yuko impano kuko ejo utanyumvira cyo no munsi nkora numva atari jeyo ariko Imana ishimwe ko byagenze neza tugushimire cyane ariko wabikoze neza shimwe namwe abakunzi ba STV ku kigoro cyane impanuro ni ku nshuro ya mbere turonse nyuma ibintu byigeze kuba kuri yandi murabizi niho tugeze kuronka uruhagarara kandi byarumvikana ariko no munsi twabaye tusha twese n'amakomantere yanyu abandi badusanga inbox ibyo batubwiye ariko vraiment harimo abantu bafise umutima kandi bafise ubuntu abantu n'ubuntu ushobora kuba umuntu atabuntu ufise uri umuntu atabuntu ufise nawe utandukanye na shetani umuntu n'umutima akagira ubuntu akagira impuhwe ikigongo ibintu nk'ivyo nivyo bigize umwana w'Imana Imana yaturemye mu ishusho ryayo kandi nimba yaturemye mu ishusho ryayo ni kuvuga yuko tuza kugendera mu birenge vyayo then dukendera mu ngeso z'Imana tubura ibindi byose utumubana indaya wanashiye mu bene gisuma urumva ariko ivyo ukora byose ufise ubuntu umutima urukundo ikigongwe kuko ufise ivyo ibyaha byose ukora wo biheba ndabashimiye cyane igihe mbere jewe mvuze nk'umupasiteri
umengo no kwinjira muri Bibiliya ariko byabaye ngombwa. Ndabashimire cyane rero mubwe mwese mwadukurikiranye, twizera yuko mwaryohewe, ni inkuru nziza, ariko kandi turizera yuko bizobandanya kugenda neza kandi tuzobanda tubanye neza. Merci beaucoup and bye bye, ciao ciao. Priya bye sha mwana wanje. STV, every story matters.